muri kano kanya ikiganiro Boost of UK ni kujana gatatu n'ibice bitatu hano mu gisagara ca Bujumbura, jana gatanu n'ibice bine hagati mu gihugu, ariko kandi no kuri Facebook, YouTube vya Radio Kaza FM. Wowe utari hano mu gihugu c'u Burundi urashobora kudukurikira kandi uciye ku murongo w'ubuhinga ngurukana bumenyi. Rero ndabivuze muri kano kanya nkuko bisanzwe bimenyerewe muri anomeza gira kuri abiri turi kumwe n'abaje bavuye mu ishira hamwe Amazi Water. Muramaze kumva ibitari bike ibyo rimaze gukora, ariko kuno munsi baza kutubwira ku bijanye n'akarangamutima n'ivyo iryo shira hamwe irishira imbere mu bikorwa vyayo. Turi kumwe n'umushitsi kugira ngo yidondora bariko baratumviriza. Murakoze cyane ko duha ikaze muri Kazoza FM. Nitwa Elsa Nibigira, abakora jewe njejwe igisata c'abakozi mwishira hamwe Amazi Water. Urakoze cyane Elsa. Naho nyene ngira ngo mpera twako turavuga ko n'umusuza kuvuga n'ibijanye n'akarangamutima n'ivyishira hamwe ryanyu rishira imbere mu bikorwa vyayo, ngira ngo twoshobora kubimenya ko babizi naho mukabibibutsa. Ego murakoze cyane, bwakeye neza kuri bako tumviriza. Amazi Water ifise ivyo twita amarangamutima bishika kuri bitanu. Icambere twoshira imbere no kuvuga ubwizigirwa, ico mu gifaransa bita integrité. Duhimiriza abakozi bacu kuba abizigirwa mu kazi kabo mu byo bakora vyose aho baherereye. Iyo ni hangiro rya mbere twihaye. Dukenera ko abakozi bacu baba abantu bafise ubwizigirwa kandi ari abavuga kuri, tukabahamiriza yuko batuba abantu babesha canke bafata ruswa. Ihangiro rindi rya kabiri dufise nk'akarangamutima mu Amazi Water ni ikintu twita kugumiza ku muzirikanyi ico dushaka gushikako, canke ibikorwa twihaye nkishira hamwe. Mu gifaransa twokita impact. Aho dushitse hose nkuko mumaze kubibona, abaciye ngaha ku radio dukorana barabivuze, kanatsinda mu gihugu hose aho duherereye, abene igihugu barabona icyo dukorakora. Abakozi bacu rero baritaho ko akazi ni hangiro twihaye tubishikako. Icya gatatu twovuga ni ikintu duhimiriza abakozi bacu kandi tubigisha ko ari gufatana mu nda, ko ari gukorana hamwe, gushira hamwe mu bikorwa vyacu dukora, icyo twita collaboration mu gifaransa. Abakozi bacu rero barahimirizwa cane yuko atanumwe yo kwikorana akumva yuko ategeza gukora n'ibifasata bindi. Kanatsinda dukorera mu gihugu cose, dukorana n'amashira hamwe atandukanye, dukorana n'ibisata bitandukanye by'igihugu. Rero turahamiriza yuko bokorana hamwe. Icakane ni cerekeye ko umukozi wese yinjiye muri Amazi Water ari umuntu aba yifuza gutera imbere mu bumenyi. Turabahimiriza rero kandi tukabigisha kuguma bungura ubwenge. Turagira amahugurwa atandukanye, tukabongereza ubwenge kugira ngo bashobore gukora akazi kabo neza batunganiwe, kandi bumva yuko aho binjiye muri Amazi Water atariho bazosohokera, hari ubundi bumenyi bazosohokana. Hanyuma icanyuma twovuga kandi kitari gito ni cerekeye yuko umukozi wese agumiza ku mutima ibikorwa yahawe, icyo twokwita engagement mu gifaransa. Umukozi wese rero wo muri Amazi Water arahimirizwa kuguma ashira ku muzirikanyi ibikorwa afise ari mu shira hamwe hagati, canke aho herereye mu gihugu, ko igikorwa ca mujanye niba ari gukora mu cankuzo canke muyinga yo gikora akakirangura neza kugira ngo dushobore gutanga amazi meza mu gihugu cose. Urakoze nawe kuri kuburanga umutima bugera kuri butano cyane bushigwa imbere n'ishiramwe Amazi Water. Ariko urumva ivyo ntimubikora muri ko muratanga amazi. Ngomba kumenyana cyane mu bikorwa vyanyu musanze mukora mutanga amazi, ni ico abantu benshi babazi ko, ariko nivyo bikorwa bica bituma rero ako karangamutima kanyu
kamenywa na benshi. Ego nkishira hamwe twihaye ihangiro ryo gutanga amazi mu gihugu cose, amazi meza kanatsinda amazi n'ubuzima nibaza ko atawoba hatafise amazi. Rero kugira ngo abakozi bacu bashobore kushira ku mutima, bakazirikana ku mutima ayo twovuga amaranga mutima, igihe umukozi yinjiye mwishira hamwe turafata umwanya ukumusigurira, ukumusobanurira ayo maranga mutima mu buryo burambuye kugira ngo ashobore kubaho ari umuntu abigenderako, akavyiyumvamwo, akabigaragaza. Ico ni cambere. Amaze kwinjira turafise icyo twita umunsi ukumwereka akazi tujejwe, kumwigisha, kumwereka ibisata byose vya Amazi Water ico dukora. Uwo munsi rero ubuhamagariwe ko wicara mu biro ahantu tuba turi, ukabwigwa, ukerekwa ivyo byose bikenewe kugira ngo ushobore gukora. Ayo amaranga mutima tuguma tuyashimangira ko, tuyasubiramwo, tuyavuga. Kanatsinda umukozi iyo yinjiye abafise amaranga mutima yiwe amugenga agenderako, ariko tuba dushaka guhuza ivyo afise agenderako nk'umuntu, hanyuma nivyo tushaka yuko ishirahamwe rigenderako. Hanyuma rero turabigisha, turakora amahugurwa. Muri amahugurwa turabivuga, tukabamiriza ko uyu muntu yemeye ko amaranga mutima yishirahamwe akorera ayagenderako, biramufasha ko nahari ashobora kuyerekana. Turavuga ku maradiyo nkuko turi ngaha, aho mu gihugu dukorera, abene gihugu barabona ko ayo mahangiro twihaye ari amaranga mutima bariko barerekana bashobora kubabamo. Niba tuvuga ko abantu bateza gukorana, iyo dushite mu gihugu dukorana n'amaministeri atandukanye, ibisata bitandukanye, bakabona ko koko abakozi ba Amazi Water bariko barakorana. Rero mu buryo butandukanye turafise ibitabo by'ababijejwe abakozi bibigisha amategeko, turasubiramwo kuri ibi vyerekeye amaranga mutima, turafise inyandiko, turafise amasite yo kubivuga ko, kugira ngo umukozi wacu agume yibuka ko hari amaranga mutima ategeza kuzirikana kandi akabaho ayakurikiza. Tukiri kuri amaranga mutima, mwigisha abakozi, wavuze ati muragira n'inyigisho mugafasha bene igihugu muriko murakorera imigambi, nabo barayakira gute amaranga mutima? Baraheza bagasana babakozi banyu muri bijanye novuga n'inyifato canke novuga n'ingene basanzwe batunganya akazi ka misi yose? Novuga ko kubyo tubonesha amaso n'ivyo abene igihugu batubarira. Iyo dushitse ku kibuga aho dukorera turabibona. Iyo umurundi ari ku kivi koko, iyo yerekanye ko ari umukozi, n'abari hande we barabibona ko ari umukozi. Hajya umuntu umubonera mu vyo ari karakora, umubonera ku bikorwa vyiwe, umubonera ku ngendo yiwe. Rero abene gihugu aho baherereye barabona ko koko Amazi Water yaje kubazanira amazi. Ryahimirizwa tuguma turiko turababwira, amahugurwa turiko tuguma tubashiramwo yuko boshira ku muzirekanya akazi bakora kuri impact, barabibona. Rero iyo babibonye nabo bahitamwo ko ayo mabombo tuba twabahaye, bavuga ati mbega ko Amazi Water yatuzaniye amazi meza, natwe tukaba tubona ko bihaye ihangiro ry'uko bayadushikiriza hafi. None natwe twobigendera gute? Hajya umuntu, ingendo y'umuntu niyo yerekana ico abayeho, kandi uwundi muntu amubona nawe acafatira akarorero. Rero uko tubikora, dukora mu bikorwa vyacu, hanyuma abene igihugu nabo bakashobora kuboneraho, bagahinduka mu ngendo zabo nuko ngene dukorana. Urakoze cyane. Ikindi kibazo, igikorwa nyamukuru bakivuze no gutanga amazi meza ku bene igihugu, ariko hashobora kuba hari ayandi mahangiro ajanye n'akaranga mutima ka Amazi Water. Hari ibyo mwamwifuza gushikako iruhande gutanga amazi meza, abantu bakagira amazi meza, bakagira amagara meza, kuri ayo maranga mutima yanyu haraho mwifuza ko abarundi canke abene igihugu aho mukorera bashika ku rundi rwego dufatiye kuri aya maranga mutima? Novuga ko ishirahamwe Amazi Water ligendera ku ihangiro rya mbere nyamukuru ryo gutanga amazi meza. Ica kabiri ni kugaragaza aya maranga mutima,
ica gatatu novuga nuko aho dushitse hose mu Burundi dushaka nk'ishira hamwe turafise icyo twita ko turi abantu bagendera ku maranga mutima y'abakiristo turashaka ko aho dushitse abene gihugu babona yuko koko turi abakiristo mu vyamwa twama muri shusho turi shusho y'abakristo kugira ngo bashobore kuboneraho naho bagendere nk'uko ivyo two turavuga n'ivyo turiko turakora mu ncamake novuga yuko twihaye ihangiro rikomeye ryo gutanga amazi meza nibaza ko ari ryo dushimangira ko dukurikirana kandi bigatuma tugumiza amaso kuri ico kugira ngo ntitusamare tuja mu bindi bintu ego ariko umva kugira ngo amazi ashikire abene gihugu amazi meza hari ivyo mubasaba ngira turagiye turabivuga kugira isuku kwitwararika ariko no kugira ngo na karangamutima kishira hamwe novuga kashore gukwira nikagume gusa mu bakozi banyu hari ico muhora musaba abene gihugu muri ko muraha amazi ego abene gihugu turabahimiriza nkuko mwabivuze ku isuku kwitaho ayo mabombo tuba twabahaye nibaza ko kuri rya hangiro na ya marangamutima twavuze hari cerekeye imwe twavuga mu gifaransa impact dushaka yuko aho twashize ayo mabombo ejo mu myaka 5 mu myaka 10 azoba kihari rero turabahimiriza yuko boyitaho hariho amakomite hagati mu aho dukorera baba bashizeho nk'abene igihugu kugira ngo bashobore kubandanya bayitaho turabahimiriza rero ko iyo hagize ikibazo tuvuge igipompero kimwe gipfuye bakaduhamagara kuyatuze gikora kuko dushaka yuko ico amazi wotayihaye nk'ihangiro kugira ngo kizobe kikiriho umurundi uno mwaka n'igihe azoba yavyaye mu myaka 10-15 ayo mabombo azoshobore kubagumaho ariho ashobora kubafasha kugira ngo baronke amazi meza ihangiro ryacu ryo gutanga amazi meza ni igikorwa kitoroshe ariko turiko turakora mu gihugu neza hanyuma nibaza ko akarangamutima kandi dukunda gushimangira ko nuko abantu bogira kuzirikana cyakintu twavuga ko cerekeye engagement yuko kugumiza ku mutima ibikorwa bariko barakora hagati yabo bakorane hamwe kanatsinda nta muntu ashobora gushika ku kintu ari wenyene rero nibaza ko tuguma tugaragaza ayo marangamutima nabo abene gihugu mu gihugu hagati bakabona yuko koko amazi bota yazanye impinduka mu kungena ibintu bikorwa nkishira hamwe tuzi menshi amashira hamwe mwamwe akora ibintu haheze imyaka 2 bikazimangana tuba dushaka yuko ejo ico twakoze umwene gihugu azobona ko kikiriho kandi kikibafashije kiba gifitiye akamaro mu kurangiza muribaza yuko ako karangamutima kanyu akumucisha cyane cyane mu bakozi banyu kazohava kanyengetera kakaje no mu bibereho yaba bene gihugu mushikiriza amazi meza ego cyane kuko abakozi bacu si bake dufise abakozi barenga 200 bakwiragiye mu gihugu aho duherereye rero iyo umaze kugira abantu hafi 200 bariko baragaragaza aya marangamutima koko aho duherereye mu biragaragara rero biranyengetera kuko uwo duhura wari we wese nk'umukozi wa mazi bota arabona ingendero yawe arabona ngene witwara nawe agaheza gahinduka nibaza ko n'ikintu kidashoka kigaragara buno nyene gifata imisi ariko aho tugejeje uye ku ntambwe novuga ko ari intambwe nziza abakozi bacu nukuri barashima kandi nibaza ko nabene igihugu babona yuko abakozi b'amazi bota bitayeho ku kwihangiro bihaye kubaha amazi meza urakoze cyane Elsa
murakoze cyane namwe nibaza ko karakajyo keza kushobora kumva akaranga mutima kishira hamwe ryanyu nico mushira imbere ndacane cyane nico biriko birafasha bene gihugu iruhande yo kubashikiriza amazi meza nko babivuze takaranga mutima si ikintu kica kiboneka ubwo nyene ariko bukebuke ko imyaka igenda iregera imbere abantu bashobora kubona ko bahindutse nuko ngira ngo tubakengurukire ko namwaje kudusangiza ivyo mushira imbere nkishira hamwe amazi wota namwe mwakoze cyane kubutumire Kazoza FM, be your own boss.